by'ukuri uzi ko natangaye nsanze hari abantu bari gutakaza amahirwe yo kwinjiza amafaranga kuri Facebook kubera kutamenya. Reka imbere yuko mbandanya ino video mbanze ntange buno butumwa kuri bano bantu. Wowe uzi ko Facebook yawe ta security yizewe wakoze akanya n'akanya bashobora kuyigutwara. Ndagufitiye ubutumwa. Ugasanga umuntu mu kwinjira muri Facebook yiwe yinjira akoresha nimero telefone password yakoresha iyo nimero nyene, wewe no kuvuga ejo canke igihe ejo ushobora kuvyuka warakoze konti yawe yarakuze, ukashobora kuvyuka ugasanga konti yawe abandi barayisimbanye kera. Canke ufise ko page wakoreyeko kuri iyo konti, ushobora kuvyuka ugasanga konti yawe so ndagufitiye ubutumwa hamwe n'uyu muntu yamavuga ngo ntaramenye ingene akoresha application ya CapCut kushiramwo utuntu agiye ashatse kweditinga video. Uyu muntu azi ko atazi kweditinga video akoresheje CapCut, ni application yoroshe cyane, nawe ndagufitiye ubutumwa hamwe n'uyu muntu yamavuga ngo ntashaka kugaragara kuri Facebook, ashaka gukoresha content donc ziterekana umuntu, ico twita content ziri faceless, nukuvuga utagaragara isura yawe. Nawe ndagufitiye ubutumwa hamwe n'uyu muntu yama yifuza kumenya ingene yokoresha amafaranga yikorana buhanga, ico twita digital currency canke na application bijana. Duhurira kuri ino channel yitwa Never Give Up TV Info. Uragenda ukavyandika mu majambo yose Never Give Up TV Info, ugacubona iyo channel yanditse ko umuntu w'umutama ari karongorera umukobwa wiwe akantu canke umwana wiwe, ugacufyonda rije jambo ryanditse mu ndome zera subscribe. Ufyonzeko baca bakwereka akantu k'agakengeri, ugafyondeko uce wemeza kwijambo baza kukwereka ryanditse ngo tute canke all, kugira ngo ino video kuri mwebwe nadondaguye hano ndayishize ko iyo video iriko irategurwa izoshigwa ko itarike imwe y'ukwezi kwa gatanu. Izo bari video izofasha abantu nadondaguye hamwe n'izindi video tuzogenda ducisha ko ndende, kubera ko murabona kino gihe kuri Facebook bakunda ama video magufi izo twita ama reels. Kuri Facebook nizo zikunzwe cyane kino gihe, ni nkaho video ndende ata kibanza kirekire zifise kuri Facebook. So kuri YouTube channel Never Give Up TV Info mwe navuze ngaho, canke nawe wumva woza tukabana kuri iyo channel kanshigikira, ugende kuri YouTube wandike uje ufyonde kali akantu ka recherche, hanyuma wandike Never Give Up TV Info, ucufyonda subscribe, ufyonde ku gakengeri, wemeze kuri tute kugira ngo dushize ko video ubwo nyene igushikire mu bantu ba mbere. Video janye na security za Facebook izoshigwa ko ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu. Wewe ni wakora ivyo izogushikira mu bantu ba mbere. Thank you. Reka rero mbandanye na kino kintu cambabaje, aho usanga umuntu amaze amezi 2, 3, 4 ukwezi akora cyane bikanamurusha, ariko ntiyigere yitaho kuja kuraba ko yahawe monétisation. Umunsi menye yuko Facebook ihemba nkakora zijya parametres zo guhindura konti isanzwe ikaba nka page, nta kindi kintu nakora maze gutangura gupostinga misi yose mu gitondo navyuka nja kuraba ko nahawe monétisation. Hajya hano turabira ko wemerewe guhembwa kuri Facebook. Umunsi ndayihabwa hari isaha 11 zo mu gitondo, niho navyutse ngiye kuraba nsanga bamaze kwandika kajya kajambo it is available to set up. Ubwo nyene nico naciye nkora, naciye mfyonda ko ndemeza ngenda ndasoma. Hari n'abantu bafise ingorane yo kudasoma no kutumviriza video. Abo bantu nibo baba bisanga bahawe monétisation ariko yari ikarinda iba expire, batigeze bakora setup canke ngo bagitive iyo monétisation. Kuko utavyagitivye bo bagoma baraba amasaha bavuga ati uyu muntu sivyo arimwo, bagaca bayitwara, kandi kugira izogaruke uzosubira kubira icuya kwa kundi. So igihe cyose uzi ko uri kurakora ugakorana umwete, gira ishaka ryo kwama uraba hajya turabira, uja muri dashboard ukaraba yuko wahawe monétisation kugira ngo uyisettinge canke uyactive, hanyuma ubandanye ukora wayactive. Kuko ni nk'umuntu yoba yataritse amavoka ariko ntigera araba ko yahiye, azoteba bore. Ni nk'umuntu yatetse ingya ntigera araba ko zahiye, azogera igihe haragera igihe zikagirane zikazigira. Laba ko wakoze like ugusangiza ino video n'abandi. Thank you.